nashi kubera iki abantu bakuzi nka MONIA FLEUR? Abantu banzi gutyo kubera yuko kenshi hari abakunda kumbwira ko turirimba kumwe. Uretse ko hari n'abambwira ko ndamwiba ijwi. None ubu kw'iminsi igenda niko numva kubadida ngenda naura y'amajambo wajumbwira yo yamusozi nakurura kugagahinda ahubwo reka ndagutere story mbwira shaka gira jewe nkitangura kuririmba nari mfite ukuntu nkunda gusubiramo indirimbo za Miss Erika wandi umuhisi gusha nari mfite ukuntu nkunda gusubiramo indirimbo zinga ahubwo iyo bapfa bavuga ati shobora kuba niba ijwi we je ne sais pas nese indirimbo yiwe je ne crois nayo nzi bana mugabo ni indirimbo zabaye agoreka ko haza kumwicira indirimbo je ne sais none baririmba gute niwe vango je ne sais none nkoso oya nkoso we mora numva penzi lako siyo badider ni we mora numva mufat we mora mu turira ni we mora ndaba penzi lako siyo kero kwangu penzi lako liko tamtam MONIA turamaze guhurira ahantu LINO G turamaze guhurira ahantu muga ntaraguha umwanya muyagi seko noba takintu atabintu birenze ngira turavuganako ariko turamadashaka kwamaze kwisharana na ibintu bitatu kuri LINO G kimwe umugayira bibiri umukundira uvuga ati ibintu ni sawa na kimwe uvuga ati cyahano aradekora ni umwana mwiza afise ukuntu yitaho umuntu gatatu kintu kivuga ati mbo apana kibi arafise ukuntu ahoze uwo ni LINO G yego uretse gusuko basi babona yuko ahoze shabaza ngo aragara ngo ikije narangara nkababazwa mu rukundo biramaze gushika umuntu n'umubono peti yagize iki oya gusa biramaze gushika hari habaye iki nuzubira kurira imbere ya kamera oye nana kimarana ko dukurikirana babashaka histoire nkizo nyene ziba singira sindi dandata ngasinzi nivyo ndimwe oya nushaka kubaza nyene nk'abandi kuko numvuga yuko iyo uri muri ivyo nyene ikibazo nuko ntarababaza ngo mubigenza gute mukikwidandaza ariko hari wambwiye ngo nze ndifotoza ngo uzuri fotoza ngo ucu postinga jo abantu bakubone ngo babone ngo ibikorwa vyawe cyandi fotoza none ko mutambona umusani yabinyigitse ko ivyo bintu tumuvuge oya tumuvuge uyo musani rero ashaza anyibwira ngo mani ngo je ngo ndi brand naramuravye ati uvuze ndamubwira ati nanje ndi brand kubadida nta kintu kindi narengejeko yaranyegereye nyine atangura kumbwira utuntu ambwira amajambo menshi nk'uri ko arangara ko ikini we yandondeye ni je wakeneye ro shiramwere bwa buntu ngo mani ngo je ndi brand ngo rero ngo hari ibintu ngo nkora n'ibindi ntakora ndamubwira ati mani genda gahoro usanga ahubwo ari je ndi brand kukurusha yari umenyesha makuru ndavyumva yari umuririmbyi yari umusani kure Simundira ndakuramutse umushingara mfasuri gwaruka doramukije cyane ndafuriza amaro migisha mu miryango yangu itegezwa kumera. Let me say thanks to Baba God kima kuri ni Step Media kuri microphone join nyine kagasore kishima kagasore kaizegera imana kagasore gakora ivy'Imana ikunda. Ona munsi n'umunsi udasanzwe twatewe iteka twatewe bakwe numwe mu bene mama ni sukari y'abafana iyo kenshi yageze uri akantu bacho batwenga neza ivyo n'umunyu w'isi ni nk'igitenge cyakote bugishasha ni nk'akabati karimwo amasahani yuzuye ni nk'igiti kiri kwivyamwa so murumva ko ari umuntu akomeye cyane kuri jewe no kuri wo mukunzi wa Step Media navuze amajambo menshi reka tubanze tumwakire honor du pays honest à l'ouest ndabasavye mu cyubahiro cyanyu twakire umwene mama yake bimeze bite meze neza kume ngurumiwe shaka usubiramo tujya tuntu waroheje kuvuga ambo mugani zire ko ntabesha uri gitenge cyakote burati gitenge cyakote ko gikome uri sukari y'abafana uri gikundiro mu bantu cyo kintu mashatse gusigura uri nk'igiti cama ivyamwa kiba gisa neza hari kindi kintu navuze kindi nk'akabati karimo ivyombo bikwiye kaba gasa neza ko akabati katarimo amasahani kaba gasa neza okay sawa na basi majambo make urakwije byose murakoze umeze neza ariko fresh tu namwe gute ku mutima no ku mubiri ose hari imvugo y'aba petio misite bakunda kuvuga ati ngo life ni Gucci na Gucci sana acha wambaye ibintu byinshi natangaye Jack nshombo nyumuraberewe cyane ifuza kugira drip check
reka duhere ku mpeta kwambara impeta ngano kuri wewe ni kihe kintu biba bivuze iki? jewe mu bisanzwe ibintu byose nambara nta kintu ndibaza biba bisigura. Yego kuba nayambaye hano abisigura dote mbere dote na mariage kurondera mariage dote nuko nyene wararondewe uragira mariage basi zose urazamba. Nararondewe ndagira dote na mariage. Okay niko bisanzwe bimeze ko ari umuntu ndumva yuko ari umuntu ariko aragukurikirana yari yagushima ndondera man ko badida. Yes bakunze Step Media muramubona je namwita Babylon Rasta ko nyene yicaye umengana umubire terki kabisa ariko uraberewe kandi n'ukuri wagize neza kudutera iteka kuri Step Media ariko twasimbiye mu nkuru ntibazo turi ko ndi kumena when you say good Babylon Rasta. Okay. I'm Babylon Rasta. Nitwa Mesta. Ndumuririmvyikazi. Ariko arabizamwo bien. Yeah. Umunsi wa mbere ndakubona yari umu brother wanje nabonye yagukoresheje ndumva yuko kuri Step Media twogira ibyo bakwe. Waratwemereye. Ariko imbere yuko tuja muri byinshi. Dusangiza urugendo rwawe rwo kwisanga ku muririmbyi kuko je ndakuzura indirimbo z'abandi arabakwita MONIA FLEUR mbere guteye inkuru ari abantu bebaza ngo MONIA FLEUR no yagiye azenga kuko ujya musazi yako ngo ni waje basha not nashi kubera iki abantu bakuzi nka MONIA FLEUR? Abantu banzi gucyo kubera yuko kenshi ari abakunda kumbwira ariko turirimba kumwe. Uretse ko hari nabambwira ko ndamwivye ijwi naje rega ndirimba nka LINO G ntangure wumve urakode buri munsi yonjamye mbona wambaye itsera mbisanzwe sinkunda umuntu yonone indirimbo. Cameraman wabikufite izo nzobikata. Bakunzi ba Step Media jewe medio mu Burundi gaje niko banyita urakoze kundirimbe. So abantu rero banzi kuri iryo zina kubera yuko bakunda kumbwira ko ndamwibijwi ndirimba kumwe nawe. Aducishirize ko gira abavyemere urashobora kuri kuvuga ibintu. Nago ndirimba nkawe je ndirimba nka Mesta. Uririmba eka kuyihagara ndazi ko abantu benshi mukunda kuyihagarara ko rega abantu bamaze kubikubwira uko hari naco bavuga ngo motif ngo ushaka kujya hit ngo umenga washatse kudugira kuri MONIA FLEUR kumusubira musindaze. Oya ntago nashatse kumudugirako. Niko kundi tu umuntu usanga nyene genre bahuriye ku majwi ariko kabisa ntago ndi gushaka kumudugirako. Ariko uducishiriza ko navyo insho byo bitwaye kugira bumve oya kugira utunezereze tushire muri vibe marazi umuririmbyi akazi kiyo je navuga yuko nugushira muri vibe abantu. Shaka ndakuririmbira nka Moni. Ego oya nka Mesta. None ubu kw'iminsi igenda niko numva kubadida ngenda naura y'amajambo wajumbwira yo yamusozi nakurura ku bw'agahinda uwakorogwa no umbeshe ihorere mwana wa mama ihorere ibyacu birasengeye mama urumva ko watabesha mugo abantu ntibabesha gute mu bisanzwe iyo umuntu ariko arakumviriza atari karakuraba naho harira kutari MONIA FLEUR. Really? Ego je navyo ndumva mugabo mugabo muri kiganiro cy'uno munsi uranyemerera ko tuzakoresha MONIA FLEUR. Tuzamukoresha gute dahari dukoresha iryo zina? No tuzakoresha jewe Mesta ndi hano kabisa fisi abagenzi benshi bitwa ba Nesta. Iryo zina ry'iwawe ni ryambere nukuri sera pome fanda ryumvise Mesta. Waraje bavye gituma bakwise iryo zina? Nagara abavyeyi barinyise. Ni izina ni ry'ubuhizi ari ry'ubuhizi ngo ni ry'ubusa wabuhizi. Umuziki wawunyise. Niyo wakwise Mesta. Okay B-Festival twa yaritwa Boniface. Uromba ubundi nawe ninde aka yayihimbe twumve ni benshi. Nawe tuvuge ko ari aka iryo ryo. Byavuye heno. Merveille Star. Merveille Star. Niko sanzwe witwa? Yeah, nitwa Merveille. Merveille. Yeah. Shabavye barize peti. Kubera hari amazina wumva umwana bitwa gati muzaza mesoma. Niye umwana ashobora kuvuka ukamwita ngo Everine, vraiment utakuna aho waji. Urumva raho bita ba Everine ntibi. Oya man n'amazina ya kera ega ni tuko tugenda tujana nibi update. Niye nka imfura y'umukobwa wita gute? Cyangwa umuhungu mwita Junior akameme nka jewe.
uwo mwana uzoba umwanka ndaguha nukuri bazoba gufasha ku ngufu uwo mwana uzoba muvyaye utamushaka Korodine ariko nzomwita ukabiza dusangize urugendo rwo kwisanga kuba umuririmbyi byari bimeze gute kuko navuga yuko impamvu ndakubajije uko abana babigeme iyo baje muri bino bintu urabizi abana bavuga tugiye kudandaza umubiri amakomantere ngaye ndazi ko horura nayo bon rero nka nziza kandi ukanaronka nambi zijya mbi kandi hariho benshi zicineho basanga barabiheze ako just nibaza yuko wonca intege ngo bikunda ncika intege ndakunda ingene wihagarara ko bana ntihagaze ko n'indunda kubaye tuvuga ko byo biva kuki iyo confidence wigirira yizera ivyo nkora ari inyishu umuntu ahabwa kumva nta n'ikindi kibazo kiba gikenewe en fait uri kuramenyije mu menga nta bindi bibazo bikenewe Mr. Songo bafite umukunzi yake ndabaza nabaza nkaca nirenganira biri compliqué ubirimo utabirimo tuvuga nabirimo en fait donc ujya muri kumwe uramwanse imbere ya kamera akabazo ndavuze ko ndamwase kandi sinavuze ngo ndamukunze ako tubanze tukareka Mr. uyu munsi novuga yuko abantu benshi iyo tukiza mu biri twa dufite indoto zo gukorana n'abana bari iki wowe kiza muri bino bintu target wari ufite target imeze gute bon nshobora kuba naje mu muziki ntiyumviriye ngo mfite target yo gukorana n'uyu no naje mu muziki kuko numva ko umuziki uri kurampamagara akubali nimwe mu ndoto wari ufite cyangwa wabyisanze nko tubonye wabise indoto zo kumuririmbya akomeye ngo je nkiri umupeti navuga ngo shaka kuba nka Justin Gare mugana sanze ari kwihenda na muntu aba nk'uwundi ahubwo reka ndagutera story mbwira shaka gira jewe nkitangura kuririmba nari mfite ukuntu nkunda gusubiramo indirimbo za Miss Erika wandi umuhisi gusha nari mfite ukuntu nkunda gusubiramo indirimbo z'inka ahubwo iyo bapfu bavuga ati shobora kuba niba ijwi we kubera ko we nari mfite n'ukuntu yego ndamwibijwi Miss Erika ego kubera urumva narakunda indirimbo ziyo kandi nkumva ashatse kumera nkawe ego niwe muntu nakuze numva ashaka kuba nkawe akaririmbo kiyo wakunda karaka urazibagiye je ariyo nakunda wamishudalai wamikudalai urukundo nkukunda nukuri rurarenze yo nanje ntigeze nzamwawe yo ntiyakuryoheye jo ndazifise ni nyinshi Jacob je ne sois pas je me nesi indirimbo yiwe je ne crois nayo nzibana mugabo ni indirimbo zabaye agoreka ko haza kumwicira indirimbo je ne sois none baririmba gute niwe vango je ne sois none nkoso oya nkoso je le sens je le vois je le sinavyibuka neza ibintu birimo guca bon ariko ndazi yuko ntibavuga nkuko waruvuze je le sois wewe mora numva penzi lako siyo badider ni wewe mora numva mufat we mora mu turira ni wewe mora ndaba penzi lako siyo kero kungu penzi lako liko tam mumve niyo narayikunda aresheri wawe yihenda guhebe gusa cenda kwitora kuko peti yanguri uzoca umuroga urogana bazinagira mvuga ngo tishira wakaguheba iyo bagize nabi kubera yo bahomvye ratwaje nkundasha mukobwa kuma ndirimbi amani je naceri wanje turaririmbirana abaririmbyi ntibajana reka ntundoge ngo mbeshi abaririmbyi ntibajana mugani yemera kudirimbira ikibazo mugabo birashika sometime nyene ukamuririmbira nandirimbira je kubera kidamuririmbira nawe atandirimbira akaririmbo ukunda kuririmbira sheri wara oya stamuririmbira ko nandirimbira niwe kuririmbira nava ndamuririmbira akaca ndambirwa agaca andambirwa yo champeba ukundo gwanyu rurancanze no amuririmbira akaca mpeba ahaja kurondera uyundi aririmba wundi je nanje cyanirinda mani je nakubyo Babylon rasta kabisa je ngo ndaninge n'urukundo nibitu yapata umbura umubile terki mwesheri uramubwira badge ucamubwira ati dogo ticanga aho nso abati peti bikwaye mubaye nk'ababile ndaki ubonye sheri wawe cyangwa bita mani ni kigangi urimo abakobwa bakunda kategori z'abahungu ba shaduma nta mahirwe mfisi wawe kabisa kwera kandi ata Patrine mfisi tuzogutwara muri gym sawa mba mfise byinshi byo kukubaza
jewe rero ndakunda kuvanga ibintu aca n'umumengano nce ndakubaza ati biramaze gushika ukababazwa mu rukundo ja biramaze gushika nkagira iki ukababazwa mu rukundo nkababazwa mu rukundo ya biramaze gushika umungu n'umubono peti yagize iki oya gusa biramaze gushika hari habaye iki nuzubira kurira imbere ya kamera oya nta na kimwe arana bakadukurikirana babashaka histoire nk'izo nyene ziba sinzi ibyo twapfuye gusa nyene yaragufumye okay oya byo uyumviriye sips none habaye iki nyene barashwanye tu mupfiki yarampevye man aguhoye ubukene je naye gane barampevye pe ngira yamuhoye ubukene waramu mani ndagaragara none biramaze gushika ugasohokana umuhungu musohokana ntamusohokana ego kumusohokana no kuvuga kumutwara date niko bavuga hajya abantu muri couple je ibyo nabyo no gusohokana gute wamukunze bwande ngira urasohokana yarabakobwa kwera urukundo baba bafise avuga ati je sheri wanje ndamusohoka we muri abo nturimo sohokana mgazi ndavyiyumviye nta nivyo ndarota cyara konsoma sheri wanje bava yamara yose tukabura nayo gutaha arajya azava kurira mu rugo pe bava inyuma shape cyangura arawahukanye uriko uramuvugira ibi rega naco navyo nzokate iyo ugagira ntubikate nubarasaze ndahukanye mbo okay ni umuntu ashigikira gute ibikorwa by'iwawe bo arabitahura vraiment yego arabitahura nafuha oya kiretse namba fuha ntabimbarira gusa jewe ibyo mbona nafuye kiretse namba fuha ntabimbarire canke ngo ndabibona si jimani je napenda umbea mina kwa sutwa sana biraboneka ndasakuza peti yawe nzobikata ibintu byose nera nkata abantu batiko ndi kagasore kagize n'Imana kagasore kishima wacuma amafaranga yawe niko umbea ni wavyivuga ariko ariko novuga yuko ingene usa nakazi ukora kujya hit kumenyekana birorosha ego isura yawe ni promotion ndizira ko atari ryambere uvyumvise bino bintu oya abantu benshi batswikubwiye none mbo mvuze kwidandaza sinabaze ko nabicije muri langage mbi umuririmbyi ari dandaza ubwo ibikorwa bye bishike kure nawe bigenda gute mu kwidandaza jengira sindi dandaza ngasinzi nivyo ndimwe oya nushaka kubaza nyine nk'abandi kuko novuga yuko iyo uri muri ivyo nyene ikibazo uruko ntarababaza ngo mubigenza gute mu kikwidandaza ariko hari wambwiye ngo nze ndifotoza ngo uzuri fotoza ngo ucu postinga jo abantu bakubone ngo babone ngo ibikorwa byawe cyandi fotoza none ko mutambona kandi post ego bema nawe nta statiziyo ni Rwanda zira none ntibambona nakudakora ariko novuga hari akantu kakibura hajya novuga yuko ugira ushike kure hari abantu bitegerezwa kwishira ko abantu bamaze kumenyekana ukabishira ko mbo para motife ngo ndabimadika ego man fete uri kibono wallahi Mesta turi mu gihe abana babigeme iyo bamubonye agiye muri ibintu bya social media abantu babitahura ngo agiye kuba umuslay queen ico ni ibintu hora wakira gute yumvise ko abivuga ku mwana w'umwigeme mani ndazakira nk'ibisanzwe kuko bo ntibazi ibyo mba mugihe rero jewe mba niyizeye nzi ibyo ndimwo ayo majambo nta kintu na kimwe yonkorako mugano uvuga yuko abana babigeme musa nk'abantu murarenganijwe sana manda twabahungura twatigira batwimvira ko ivyo bintu ibazi niyo mpamvu nakubajije karati ko icyari byo mutubonamo nishuvuga ngo umukobwa iyo bamubonye yinjiye cyane dufate mu muziki uyu mwana umwana aragiye uyu mumuseze mindaya mbaya niko nabikubwiye naje zarabaye oya mwe ndazi ko hariho abantu bavuze ati uyu uko agiye usanga hari n'abashikiriye ngira na mama wanje ati uyu uko agiye ukamureka akagenda fye aranyitse muga mama wanje ndazi arakwizera avuga ati je umukobwa wanje ivyo bintu ntavyo ko mama wanje ni murastaman ko badide ari murashigikira gute ibikorwa bya famille yacu n'abarasta gusa kubera je mama wanje sinegera ndamuhisha yongi ndabimubwiye none ushaka nzogirira impanuka mu gihosha namubwiye ngo ngiye kumusaga nima yaramenye n'ubukuri ngaharabizi nuko ndi hana arabizi yategezwe kuba abizi ndumva mama wari mu besto wa sana iyo ugiye no mu rukundo arabime
Ivyo yo numva kutaramupresenta muri famille inde wawundi Kevin ni Chris mana ni aragera ari umuntu yakatwe ngari anashimye kuvuga ni aragera ko ndamupresenta oya Jeb de Renda vyanga guti ushobora kundana n'umuntu wanyu nibamumenye ico ni gisuma tumara nk'igisuma ifo ke mama mumenya ni arage ngeze kuri Chris ucyuhindura gasura ça veut dire que ahantu ntiyagenda neza yaruka kubabaza oya nta n'umuntu umwe turakundana yitwa gute Kevin Oscar Bosco niyo ndiko Wize ko papa wanje yitwa niyo ndiko sinaku jewe regabi muri jewe ntegezwa guturamwa akantu kamwe yatekana Nesta nguma mvuga Nesta shaka twigana mukobwa Mr mbafise byinshi byo kuvugana nawe rumwigeme izo nguvu zikurahe zo gukora uri umwana wo mwigeme na support ufise no munsi mugano uvuga yuko urakora cyane kugira uzoshike ku ndoto ziwawe hari abana babigeme bakibijamo bacha bahitamo kubiheba mfise abantu bampushinga jo na za support zindi za pembeni tu nibo batuma numva yuko nshoboye nanje ubwanje nkiyemera nkavuga ati iki kintu kuba kinzi ko kindimwe ntegereza kugikora nkashikaho nshaka abana babigeme benshi iyo baje muri bino bintu hari abaje gutanga imibiri ndisire ko uruvyumva niki kintu mva bababwira kuko akenshi hari abana babigeme bavuga ati jewe nje kumenyekana kandi kumenyekana kwiwanje nigezwa kwishaka kubaririmbye benshi batwara ba indiscipline benshi simvuze bose kuko hari abakobwa je tuba tuyagakambwe shaka ya karansavye hewe niki kintu babwira abakobwa ababaje muri entertainment babagenze n'ibyo ndibaza yuko abo bantu baba batazi ico bariko bararondera baba batazi ico bashaka kubera yuko sinibaza yuko wowe uzi ikintu ushaka ngo ndiko ndishira ku muntu kugira ico kintu ndagishikeko no kora kugira ugishikeko abakobwa nk'aba turabakeneye muri entertainment mananje ntuzoze ngo ujye hitirimo uco ugenda nakubwiye yuko jewe ntameze nk'abo wambwiye yuko kweki wumva yuko nokora kugira ngo njye hiti hamace ndabivamo kuko abantu benshi turabizi yamaze kujya hitirimo cha tumubura burundu Mese niki kintu wosaba nk'abantu kwa dukurika ko rakenera support nabo ko indirimbo ziwa nyinshi zirafise amasanamu nyinshi peti uko tajiri peti benshi mane bagitangura muri bino bintu nta clip bigera basohora lakini wewe umeanza na clip akabangana akaye kwa kwiyemera tu jewe ico nsaba gusa nuko supportinga kumizo nguvu mukanyereka ko turi kumye na bindi tu ibindi muzobibona okay uno musuru umuririmbyi kazi biramaze gushika mu gahurira mwana na MONIA FLEUR LINO G Egimamvu ndakwajije uko statizi wa hawe jenda ziraba pete none statizi zanje zigigi hakuru ni LINO G na MONIA nizo ndirimbo ukunda kugirana usubiramwo jawa uririmba okay MONIA turamaze guhurira ahantu LINO G turamaze guhurira ahantu muga ntaraguha umwanya muyage shobora kuba amaze kuyaga na LINO G ushobora cyangwa vyama vyabaye ega je nkuru ndayitse ni vyama vyabaye ivyo nta wabivuze navuze bishobora kuba vyarabaye nibirashika basi mukavugana mukicara nkuko je twe turavugana nkuko wanteye iteka nkuko je ndaza kubivuga muhira tinahuye na big brand umustar akomeye cyane mu Burundi wo muri kazoza record uretse ko noba takintu atabintu birenze ngira turavuganako ariko turamadashobora kuba amaze kwisharana na ibintu ibintu bitatu kuri LINO G kimwe umugayira bibiri umukundira uvuga ati ibintu ni sawa na kimwe uvuga ati cyahano aradekora okay twagiye cyambere umwana mwiza okay numwana mwiza afise ukuntu yitaho umuntu ni cya gatatu mvuge ko ari ciza canke mvuge okay ikintu kibi rero cya gatatu kintu kivuga ati mbo apana kibi arafise ukuntu ahoze uwo ni LINO G ego ari pose gose kandi abantu benshi bashobora kumwihenda ko kibaza ngo mujamagara kandi bashobora kumwihenda ko bibaza ngo aragara na mugenzi wawe namwihenze ko kumbe shana umwana mwiza ibada nabibaza ngo aragara kumbe ikibajune kumbe urumva LINO G ashaka kwamwihenda ko LINO G n'umwana mwiza kandi vraiment je vraiment ndamwishimira kubera yuko nta kintu kibi ndamubonako
uretse gusa uko basi babona yuko ahoze ushobora bibaza ngo aragara ngo ikije ntarangara nubwo umwandikira kwishura ivyo navyo bije gute ndabaza ega je ndumenyesha amakuru ntegezwa kubaza byose ntagara nukuri oya igera ikabijambo okay uno munsi novuga yuko twese iyo turiko turaza mu bintu hari abantu je bamaze kunjya sini muri kano kazi ukamwandikira nta kwishuri ubu biramaze kugushikira mwandikira umuntu ntanyishuri umuntu ari celebre nk'aba baririmbyi ko arashobora kumurondeka je ndafise ukuntu nanje nibona umengo ndarenze oya yego we hakana usizi ko arakagorana n'akagorana iyo si n'ingorane kenda kwa Rojanti bakurabe man ndafise ukuntu je nanje mbona umengo sinzi muga man muri kano kazi mbo birasaba ko twisemba kugira yego birasaba ko twisemba ndabizi ivyo biratahuritse n'ibintu biri akenshi abantu benshi tuduzwa n'abantu ivyo rabizi kandi voilà nanje mfise genre kwisemba babandi ngira bankuriye sivyo ndakubwira nk'ubu ndazira amaze gusinzi mugabo nka wewe ari gishobora kuvuga ati okay nomsi ndashaka shabe yashoboye kuba bimaze gushika mugangira ntari ntavyibuka kubera nanje mfise ukuntu ngara uyagana benshi rero utabyibuka sinzi ko hari umuntu ndandikira ngo angaye ndashobora kwandikira message imwe zibiri manu ngaye ko singaruka ugenda ubutagaruka niyo ngorane fisi singaruka kugirane wangayiko rero birambabaza iyo naje biramaze gushika mwase nshimye ko muvuga Rezi mani ngene bibabaza nkubo warushaka nk'akantu kandi ubizi neza yuko uwo muntu aza kukagufasha oya ariko ninatera imbere nzomuvuga we nawe ko watembera udashaka umuvuga ni kubera muvuge oya nanje ninatera imbere nzomuvuga aho uri siho wari urejo kandi nashima Imana muga ntaco ninahageraho nshitse nzomuvuga Nesta jewe mu bantu bafise indoto zo gushikana igihe mbo ndifuze yuko hari abantu bazomenya Burundi nkaje kuko navuga yuko biragoye mugabo ni ibintu mba nifuza kandi nzobikorera byanse nta kondi hari abantu bazi ibihugu kubera abantu Portugal uyizi kora Cristiano ndabesha yego president wa Portugal oya president wa Portugal ramoze none ubizi gute ko ndayizi kubera we Portugal sawa Argentina uyizi kubera oya nje ndakuba janze nyishuri a Portugal urafise yo famille wizi gute rero kubera numva umenga shobora kuba ndayizi mugabo ntayizi ngo kubera uyo waroheje uvuga sawa mugara abantu twemera ko ari abantu bazi igihugu kubera Cristiano Portugal siko batazi president wa naje nivyo bintu nifuza nawe niko bimeze ko wifuza gushikana ijwi ryawe kure amahanga amenye Burundi wabicishije mu jwi wawe ego kandi cyane aya ntavyo ntivyari biri mu mutwe wowe ivyo ahubwo ushatse gukwereka ko biri serious akuba no habuzi ikiga habuzi imitahe abanyamitahe bakwize baguhuze na ba aya hasta ikintu cyo kibazo gihari kubera nawe usanga wipromotinga nabi bon mvuze kwipromotinga nabi kuko navuga yuko izi social media zirafasha umuntu kwiduza usanga uri wa muntu udakunda cyane gukora utuntu tuzi ko video peti video genda zuba video ni kintu gikomeye cyane yego ngira ndabitanguye ubunanje ubu mugiye kundu Muzanesta ni wajya itipe tuzompa ikiganiro mba ndisabi muzungareko kakantu ranakakantu mvuzaka nuko uzotera imbere nzoga kata ati wabonye wa muntu wanyu ndabira ingene rero ubuyagara oyasina ko we ega bose bambwira uko abo nabo mugabo jewe ni jewe ne ushaka kungira nkabo oya kubera ndabizi umuntu arahinduka amaze kugira amafaranga hite 6 iraboreza mani je ndafise ukuntu moransenga natwe turafise ukuntu dusenga moransaba no simvuze kudasenga banzu nyumvirize mvuye sawa bia DJ ndafise ukuntu moransenga ati man ego bon nabo ntibaba babishatse uko biba bimeze mugabo ndifuza yuko naho genre nk'ubu Imana yoca inshikana kuri za ndoto na sengera sinifuza ko hari umuntu no genre noca mbona nkamubona umengo ni ikintu kiraho man hari umuntu yambabaje cyane urafise nk'ubu jewe kuba ndi umugenzi wawe ubu turiko turatwengeranira iki ejo nkaca ndonka ikintu mani wese ganda kubona nk'umukozi uwo mbuyi wanje mu nzu tiba rero ivyo nivyo ntashaka umuntu yarakubabaje sana mana cyane kandi navuye ngaho ndamubwiye nabi waramubwije igituru n'umuhungu n'umukobwa yari umuhungu ariko arafata nabi yundi muhungu mugenzi we Yega cenda nagutinya ndabona umugabo usigaje ngaho raje wakinte no sugutinya ariko hariho kwa kundi ubona umuntu ukacubona umengo umuntu ni gikoropesho cawe no nibiryoshe
oya mbona uvuga yuko neste ndakunze ukungene ubisiguye kwera uwo arabitahuye mbona je birambabaza mani je nanje ari umuntu yambabaje ryari umuntu witwa Nesta twapanze gahunda kuwa mbere arayihindura uwo ninde Nesta yarandiye isini kwera twaye gukorana ikiganiro kuwa mbere ambwira ngo na time mfise ahantu mavanje no mva umuntu no mukoriye uri shuwa ko atari naramubwiye ati je sindakabati uyu mujama je sindakabati uyu mujama yambwiye ngo ndabivuge imbere ya kamera ndafise je message nzokuya screenshot ndabishira uyu mujama yambwiye ngo ndakubwira Mr Neriteka ndasabye ndengeye ndafukama nako gashire ko kwafuka ndafukama ndavuga ati Mr ndasabye arambwira ngo ndaza kukwitorera navyo shabwa nabo mujama ndamurindira iyo yagiye ntumbaze yagiye je nagusabye urambwira ati dogo niko bize mini brand nabwo ati sawa brandage ati mani wewe wagiye kunondera nabaye bize uru sunasiya ngibi nivyo nari nkene isatwe twavuganye wari wayire sanango naye nzotera imbere mani warateye imbere oya ikumenyana nawe narateye imbere mvugira ati amen gusa nzobabara ni batera imbere amukazonyibagira pe sinakwibagira mani ariko ndabikunze tungene wishuri mese nike kintu ubwira abantu bakwihendako kuko no munsi novuga yuko ari abantu bakuzi nanyihendako yego nike kintu abantu bakunde kwihendako reka duhere kuri ico nyegera umvugisha canke uze uvugishe nk'abanzi niho uzocureka kunyibwira nabi hari abantu benshi bashukunda kwihendako ndisi je novuga yuko umunsi wa mbere ndakubona nakubwiye nibaza ati ni wa mukobwa yivugira make ko muri wa mukobwa umuntu avuze utegerezwa kuvuga mvuga jewe ukomeze unyisanzuye ko nanje ndakwisanzurako ingo wigize ntuzeya nanje ndanigize ntuzeya kimwe gukindi ari umusani yabinyigize ko ivyo bintu tumuvuge oya tumuvuge uyo musani rero ashaza anyibwira ngo mani ngo je ngo ndi brand naramuravuze ati uvuze ngo ndi brand jo nahantu twari turi gusa nkabivuga ego uraza kubyumva ntumbaze okay ntumuvuge izina ntitumuvuze izina ariko hari ahantu twari turi rero ashitangura kuzana twa tuntu twabo nguma ashira kwa ku kantu rero ngo ndi brand rero ndamubwira ati nanje ndi brand nta kintu kindi narengejeko yaranyegereye nyine atangura kumbwira utuntu ambwira amajambo menshi nk'uri ko arangara ko ikintu we yandondeye ni je wakeneye ro ushira mwere bwa buntu ngo mani ngo je ndi brand ngo rero ngo hari ibintu ngo nkora n'ibindi ntakora ndamubwira ati mani genda gahoro usanga ahubwo ari je ndi brand kukurusha nta nuko twakoranye naciye ngenda yari umenyesha amakuru ndavyumva yari umuririmbyi yari umusani kwere niyo kantomboza amazina oya ntutomboza amazina na byaheze LINO G D1 ndiko ndatomboza amazina Adrika Kim Eri Pro ni kubera nzi ari abantu Mesta ashobora kuba akunda indirimbo zabo ashobora kuba yarabasavye kugira ngo bazokorana indirimbo vraiment ya ava basi mu ntariya oya reka Peturi ni bangape Magana nibaze ko je twosubira gukorana kwe oya mani yarashatse kwigira umuntu wahatari kandi mani tuzoshika kure kwisi kirazira kwishu we indirimbo ikurikiye cendemeye kuyiriha audio video reka nidurare muri studio mani hari intwengo Nesta ndagusabye uvyemere imbere ya kamera ejo canke hirya ejo itwagukenera kandi kuri step media kanya tuyazisiga tuje mbamse byinshi byo kuyaga no muntu uzusura kudukundira gamese yego sha yego uzotwemere ejo tuzokora ikintu nawe uri direct none ingire gutegasha rega mfunda guprofit utarabahiti Jugi kwa hit hano ubwo ndi hit uri hit ko je ndakuzi ntunzi uranzi sindakuzi yego urabitahura ivyo bi yego nene je ndinde ntunzi nanje uri yandamuzi kandi ntanzi inde ico nico cerekana ega kuba umuntu anovuga yuko azwi nuko abari abantu bakuzi utabazi birashika wishura iyo nyishu ndayanka
hafu mvuga merci man. Okay, merci. Aho ugize brand deja mu kwishura birashika. Basi na nagaciro bihaye man. Okay, nukuri merci murakoze gose. Uko nyene. Kandi uko actinga film man. Vuga egana cyarumva ndyohewe umengura byishimye tuje gukina film Amesta wakoze kubana natwe wahevye byinshi kwitanga uri umuntu uvuga yuko udakunze kuboneka cyane uri brand nturi brandage siko kubwanje brand zirarutana novuga yuko jewe ndashobora gushira ku bantu bari celebre gato abantu bifuza kurigana ibikorwa byo bo bisanga he YouTube imbuga zose nitwa Mesta zose yo zivaze kagera ega Mesta ni benshi ari Mesta muri Espagne tuzinanye wo muri Brazil tuzinanye ni benshi ko ngize Mesta bashobora kunzanira bajya Mesta iryo zina uretse uributse shira ko okay Mesta 257 ni Mesta genre MESTAH voilà aho direct umuntu aca gutora nta biharuro biriko Facebook Instagram TikTok YouTube Twitter navuze ChatGPT AI izo zose ni imbuga mushobora kumuronkako Mesta hose ni Mesta nkuko mubibona n'umwigeme nta sharifitanye n'abantu ni bad girl bandika banduwa n'umuntu atanziga wifitiye n'abandi bantu Mesta mbe burya warasanzwe ufite harama configurane n'abantu wapi bariho wabavuza ugifa brand unagifa brand sie nje nigira brand agaciraho kandi wakoze kubana natwe ishire hasi nanje shanishira hasi mugabo nturu hasi uru agaciro man ego ariko uraberewe igano gikurikira tuzogira drip check murakoze oya yes yari Mesta umwe mu bigeme yababwiye genda mukurikirane ku mbuga ziwe zose arahari wifuza gukorana ibikorwa nari nibagiye Jacques Nshuyazi yo nshavuye umuntu ndamutamwa amahera muri rimikashi sigara yakanimero man nagi nshobora gushavura nshise muhira suwa sante warakenye wa muntu wacararembye mana dusenga tutabo izindi ziri ngaho aho ni suwa sante kombe suwa sante izindi ziraho oyo zigituma kubera hari urashobora kuturondera je sishaka ko wenda baze kugucako sindi munchako okay nibarinde guca kuri jewe bakuronke byoroshe niyo mama oya nimero Sinakumenye ni brain. Beti yangu je nakubwije. Arashaka ntange nimero imbere ya kamera. None wahi. Je wanje kuba yi. 60 ne anti wisa 60. 60 ye izindi ngizo. Shanda zibaha. Ndazibaha pe. Koze cyane. Mungu akubariki sisa. Mungu akubariki sana. Gogo.